Ndabahaye ikaze mwebwe mwese muri ko murakurikirana imbunisha kuri yanyu Betv Burundi. Kaze murano makuru mugira mushikirizwe na jewe Arlette Mugisha, akabagizwe n'ingingo nkuru uzikurikira. Itunganywa rishasha ry'imigambi y'iterambere mu makomine rigiye gushigwaho rizotuma Uburundi butera imbere. Ngo kirazira kikaziririrwa ko abunguruza abantu bakoresheje amabisi babasiga mu nzira batabashikije aho bategerezwa gushika. Reka ndabaha ikaze mu kanya nido ryano makuru. Nasubiye kubaha ikaze kuri mwebwe mwese muri ko muradukurikirana nkuko nari mpejeje kubamenyesha. Itunganywa rishasha ry'imigambi y'iterambere mu makomine rigiye gushigwaho burizotuma Uburundi butera imbere. Ni nkuru dukesha mugenzi wacu Elvis Munyaneza. Itunganywa rishasha ry'imigambi y'iterambere y'amakomine rigiye kuzana impinduka mu makomine harimo umusaruro w'umwanya, kwerekana vyoroshe ikoreshwa ry'amafaranga n'ibindi. Umukuru w'inama nshingamateka Daniel Geras Ndabirabe amenyesha ko ari terambere ku gihugu. Bikaramuka bitunganye iyi budget programme ikamanuka ikaba exécuté jusque ikisumba jusque hariya ku mitumba. Tuzoba tubaye sinzuko tuzoba turabaye bambere ariko tuzoba turi mu bambere muri Afrika. Dushobora kwigwa twitunganije neza. Noneho nihiyongera ko la digitalisation tuzoba twujuje bimwe byuko amadepense yose cyangwa amarosete yose abera ya ku mutumba acamenyekana osito bibaye bizoca biba zampari mariko muravuga ati hariho muri obere bona hariya mu makomine utumva bamwe bati twebwe hariya ni twebwe hariya ni twebwe. Ibyo bizova ariko hagiye kuboneka noneho inzira y'ingene bashobora kubirepartisa, kubagaburira neza, kubuzirija mu makomine biboneka, nirija hariya muri obe biboneka neza bihagaze kuri budget pro, kuko umwe wese azavuga ati hariya ndashobora kwinjizaya, wewe twaraya nanjaya uja muri komine. Ivyo bikorwa byo kwemeza itunganywa rishasha ry'imigambi y'iterambere y'amakomine bikaba vyari vyitabiriwe n'abashikiranganji, abashingamateka, baburamatari n'abandi bajejwe amabanga akomeye mu gihugu. Ubuzi bw'abagabo ngo ntiburaboneka mu gihugu ca Arabia Saudite, ari nayo mpamvu gushika ubu hagenda abigeme ngo ariko nibwaboneka nabo bazotangura kugenda. Ivyo bikaba bishikirizwa n'umuyobozi mukuru mu bushikiranganji bujejwe Uburundi n'ayandi makungu ajejwe ivyo abakozi bakorera mu bindi bihugu. Reka tumukurikire. Abagenda bateza kuba abakobwa n'abahungu, mugabo ubu twe dufise abakobwa bagiye gutangura kuko amasezerano y'abahungu nabo ntiragera, ntitwagira abahungu ubuzi bwabo bujya gukora nk'ubushoferi cyangwa gukora mu majardin. Ivyo ntibiratangura cyangwa mu maso ntibiratangura, ariko ibintu utanguriye ko ahanini ni ibi. Igihugu kizokungira ibintu byinshi cyane kandi murabizi na mwebwe abanyagihugu batari bake nk'aba ngubu dufise deja turafise intuze iki turafise amasezerano yuko bazosubira kugenda abantu bashika ibihumbi 75 niryo soko baduhaye muri Arabia Saudite. Ni kuvuga yuko kuko bazoguma baragenda, murabona yuko akunko ni kanini cyane haba ku gihugu haba no kuri bo bonyene gusa imiryango yabo. Twibaza yuko bizogenda neza cyane mu gihe baronse amafaranga y'agaciro bakagarukana mu gihugu bonyene bakiteza imbere, eka n'igihugu rasubira kurongera koyo ko abashomeri bazobagabanutse mu gihugu. Ego ikindi kizokurikira mu maguru mashya twibaza ko ari Qatar kubaza baragize amasezerano, twagira amasezerano ubu nayo igisigaye hasigaye amantu huze ratification y'amantu z'amasezerano ugira agira gushika ubu dufise amashyiramo 17 niyo yemerewe, ariko harona yandi arizoza mu nyuma. Turabandanya n'amakuru yacu. Kirazira kikaziririzwa ko abunguruza abantu bakoresheje amabisi babasiga mu nzira batabashikanije aho bategerezwa gushika. Ivyo bishikirizwa n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana. Reka tumukurikire. Aya mabisi agira demi terrain sinza kayo no vyita
ni ukuvuga iyo zaje ziva ntizishika iyo zigeneye kugenda zica zigarukira mw'ibarabara mu nzira kubera zabonye abandi bakirya ico kirazira na nyene twashira umusitari utukura bisigura yuko umwene gihugu agiye mu Kanyosha agiye kuri Livingstone batamusiga mu nzira ngo nuko ibi kandi ivyo tuzobiverifya. Tubandanya n'amakuru yacu ingo abashingantahe bafadikanya n'abakenyezi babo bagashira hamwe ngo biratuma haboneka iterambere byihuse mu miryango yabo. Ni inkuru dukesha mugenzi wacu Hayimo Prospere niyo nkuru. Mu ngo abakenyezi n'abanega babo batahurana bagafashanya muri vyose harangwa umwumvikano n'iterambere. Uno munsi tuhere mu rudandazwa. Nibogora Christine wo ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza amenyesha ingene yorohewe mu rudandazwa rwiwe njabukambibe akora kuko umunega wiwe amutahura. Ntangwe kudandaza hari utuntu wazuragura ntuzenya ukagura nk'agahene akagurube ku buryo utabura amafaranga mu ntoke. Twarafashanya hariho irasi yaguha akabona igihindutse mbega ukwezi ko kwahora guhera rasi yakamwe ngo yaheze ubuho byahindutse gute katabimbwira yasanze yavyumvisemo nayo ibintu by'urudandazo. Kubera guhuza no gutahurana birangwa mu rugo rwabo, Nkurunziza Johnson wo muri komine Mabanda y'intara ya Makamba yashimye kwigisha umukenyezi wiwe umwuga wo kudandaza yahora akora kugira ngo akore ibindi. Je nagomba kugenda muri Zambia muganda marati none nja muri Zambia madame nawe ntamweretse yo nama nkora imizigo acaragiye igihe rero madame ngenda kumwereka igasuru arahabona ndamweka igigoma arahabona ingozi arahabona madame ni wacasigana igishokani kuri konte yiwanje ahani keshi n'amahene abayatsi ndamubaza nti mbega wamenya ari kwangahe afise ukuntu abantu azarahereza ibintu bajya abantu rero yahaye ibintu ntiwabishyuza. Amaze guheza amashure akabura akazi bivanye no guhuza no gutahurana birangwa mu rugo rwabo, Ndayikunda Foibe wo ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge yaciye asaba umugabo wiwe umutahe kugira ngo akore urudandazwa. Urwo rudandazwa ndengambibe tunarutanguye kuva mu 2015 mu gutangura ivyo bikorwa nari ngihejeje ishure nibaza yuko ubu akazi kazoboneka. Mugamo nyuma ndicara mbona ubuzima akazi karabuze. Tubica turabija hamwe no mu twubakanya carampu mutahe ntangura gukora ibintu buke nyene ha mu gihugu campuriyana n'abadamu bagenzanje benshi keshi twaja muri Kongo. Ubutaha tuzobabwira ingene gutahurana no gufashanya mu rugo ari ngirakamaro mu bindi bisata. Tubandanya n'amakuru yacu gutegura ibiteramo n'igikorwa kitoroshe kuko gisaba uburyo bwishi rimwe na rimwe hakabonekamwo n'uruhombo. Ivyo bivugwa na bamwe mu batunganya ivyo biteramo. Ni inkuru dukesha mugenzi wacu Ange Nekrita Irakoze. Gutegura ibiteramo si ikintu coroshe kuko hakenerwa ibintu byinshi kugira kigende neza kandi hari n'igihe uhomba. Bivugwa na Koyikiza Blaise Clovis benshi bazi nka Rasco asanzwe gutegura ibiteramo yabigize umwuga. Iteramo raciga hanyuma icyo ugomba guhereza abantu ukabanza ukakimenya wowe ubwawe ukakimenya hanyuma ukabanza ukamenya n'abantu ugomba uhereze ni bande kuko si ibiteramo byitabwa n'abantu bose hari ibiteramo byitagwa n'imigwi runaka canke secteur y'abantu runaka ukabanza ukabasibla ukabamenya hanyuma ugashobora kukibategurira. No mu biteramo nuko iyo ari umuririmbyi wo ngaho iwacu canke ari uvuye mu mahanga hari ivyongeramwo kumwakira kumujyamika kumufungurira hanyuma hakongeramwo kumuhereza hategurira kumudeplasa tusa usanga bitandukanye niyo wakiriho ngaha. Bon uburyo ni bworoshe si wacu gusa n'ahandi uburyo buragoye n'abadakora ibiteramo mbona umenga burabagora ariko umuntu aba yipanze turarondera ibikenewe
ego hari abo twitura tugakorana nabo mu mapartenariat n'ibindi bien sûr iyo babonetse iyo batabonetse naho dukora ibingana na twebwe nyene ko igihe cyose baboneka si iminsi yose baboneka ariko iyo babonetse plus baboneka plus igikorwa caguka birafasha mugani iyo batabonetse nitureka kubikora kuko niko kazi kacu niyo murimo wacu ubwa mbere hanyuma sima ko umuntu yama akora ibitangaza hari n'igihe umuntu akora ibintu bitoya bingana nawe kugira nyene na babandi peut-être batoya bashobore kubonerwa nibaza yuko ibikorwa byinshi twebwe turabisengera turabifata umwanya tukabisengera mais aussi nuko kenshi benshi badakunda kubivuga ariko je ndabivuga bijya biba mubona byitabiriwe bijya muba mubona umenga birimwo amasuccès nuko hari ivya mbere twakoze tugahomba kandi n'ubu birashika ugakora ikintu ugahomba kuko muri evenementiel no guhozako cyo gituma kenshi bikora babikunda pana babishoboye bikora babikunda ko abo bishobora bafise uburyo ni benshi ngaha mu gihugu mugabo bisaba ko ubikunda ose kugira utahure yuko iminsi yose udashobora kwama wujuje nk'uko bandi bakunda kubivuga hari igihe ubura bivanye n'ikirere bivanye n'ibindi biriko biraba bivanye peut-être ni n'amaparametre menshi ashobora gushika ugasanga urahomvye guhomba bibaho cyane gusumba kunguka hari n'igihe ubona umenga urafise abantu ariko ugasanga ntacyo uriko urakorera. Nayo Blaise Pascal Nshimirimana asanzwe azwi nka Panda hamwe na Inina Hazwe Haisa nabo nyene baravuga ko gutegura ibiteramo bigoye ariko naho bishika igiteramo kigahomba kenshi biva ku bateguye igiteramo. Kugira igiteramo gende neza nuko bifata ni ikintu kinini cyagutse bisaba yuko ari ikintu wateguye wiyumviriye ko neza washize n'umutima wose kubera ko iyo ugiye gukora ikintu bisaba ko gishyira nk'umutima wose ukaciyumvira ko donc ukagishyiramo n'ingufu zawe zose. Uburyo bwo burasabwa ariko ni nk'uko ni kuko igiteramo c'est un projet donc projet rero nayo irasaba uburyo irasaba kwigatera irasaba ibintu byose donc uburyo ni ikintu kimwe mu bikenerwa kugira igiteramo gikoreshwe kuko bajya abantu baza kugira bateramisha abo bantu ntiboca utegura igiteramo baba ngo bateramishe abo bantu nyene ama bisaba kuhiga abandi kandi uza kuriha bisaba kubazanira ama piste baza kuririmbira bisaba kubazanira stage amatara sound ibintu byose emplacement ukayigira neza preparation bisaba amafaranga donc igiteramo ni projet nini kandi isaba n'amafaranga menshi. Igiteramo gitegura kigende neza bisaba uburyo bigasaba equipe donc isaba ama ressources humaines financières kasaba impusha ko nta gitaramo kiba kitagira uruhusha ibyo bintu hama bikasaba n'abagikora biravana hari ibiteramo bisaba ko ufise abaririmbyi hari bisaba ko ufise aba DJ hari bisaba hari n'ibindi bitaramo bidasaba ko ufise umuntu biba nka party ari juste concept yego ibitaramo bigira bihombe kenshi bivana nuko abantu babiteguye hari igihe baharura nabi usanga bagize investissement irenga ugasanga peut-être baguze communication marketing ikwiye kugira ngo bashobore kugaruza ubwo buryo babazanye rero novuga yuko kuri ico kameme uteguye igiteramo bibaza yuko uzokunguka ari uko amashirahamwe agufashije aho wamaze kugira esheki niyo mpamvu umuntu ategereza gutegura igiteramo yiteze yuko ku mavente ku maentrée ashobora kugaruza ayo mahera dukubo akazana peut-être un artiste abona yuko umwanya agezweho canke akagira concept abona yuko iri vendable sinon sinaza ko kuhomba bihagaze ku makampuni bihagaze kuri organisation en soi. Ibiteramo akaba ari kimwe bitanga akazi ku bantu benshi ndetse bigahuza n'abantu naho baba badasangiye ivyiyumviro. Amakuru yacu tuyasozerere mu gisata c'inkino tukaba tuyakesha mugenzi wacu Hayimo Prospere niyo nkuru.
Ubuserukizi bw'ububirigi mu Burundi bwaratunganije kuri uno wa 21 Rusama urugendo ku makinga rwabereye mu ntara ya Gitega. Muri urwo rugendo rwatanguwe n'abakenyezi n'abigeme, nta muntu yarakumiriwe kuko rwarimwo imisore, inkumi, abakenyezi, abagabo, abana, abarundi n'abanyamahanga. Urwo rugendo rugira kabiri rw'ibirometero 30 rwatanguriye kuri Alliance y'Abafaransa aho benshi bita kuri Cercle. Abagwitavye baca bafata ibarabara ry'igihugu nimero 2 baca bararibandanya, baca bararivamwo bageze aho bita kuri Tropitaire, bafata irishika mu Gishora aho baruhukiye bamira mate. Baca bafata ibarabara ry'igihugu nimero 7 ryabagarukanye ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega aho bari batanguriye. Alevan Guch aserukira ububirigi mu Burundi akaba yamenyesheje ko urwo rugendo ruri mu ntumbero yo gutsimbataza ubucuti buri hagati y'u Burundi n'igihugu c'ububirigi. D'abord, c'est pas une course, on a voulu que ce soit le plus inclusif possible, donc notamment que les enfants puissent également. Si ihiganwa twashatse ko hajamwo bose cane abana bakajamwo. En fait, ceci c'est la deuxième. Twashatse rero ko abantu bahiganwa. Le tour précédent avait eu lieu à. Ubu n'ubugira kabiri, ubwa mbere hari i Bujumbura. Hanyuma twinyumviriye ko vyoba vyiza duhinduye tukaja mu ntara naho bica bisaba kigoro kadasanzwe. Igikorwa ahanini kijanye n'imigenderanire myiza iri hagati y'ibihugu vyacu uko ari bibiri. Nta kindi tukwidagadura kuryoherwa bimeze neza. C'est un événement festif, joyeux et positif. Ça n'a pas d'autre but que de donner une visibilité à la qualité de nos relations. Nawe buramatari w'intara ya Gitega Vena Manirambona inyuma yo gushimira abatunganije urwo rugendo yasavye ko no mu mwaka uza bo kwiyumvira intara ya Gitega. Ntiyibagiye gusaba abarongoye urukino rwo gusiganwa ku makinga kubafasha gushiraho umugwi mu ntara ya Gitega kuko ikinga rikoreshwa na benshi muri iyo ntara. Je voudrais encore une fois féliciter les enfants, comme je venais de le dire. Il y a un enfant de 7 ans qui a parcouru tout le trajet d'environ 30 km sans fatigue, vraiment, avec l'endurance. Ça a été vraiment très étonnant pour certains. Nashaka gushima ku bana bitavye runo rugendo. Hari umwana w'imyaka 7 yagize urugendo rwose kwa baba ibirometero 30 ataruhutse. Byari bitangaje. Ubu nta migwi isiganwa ku makinga dufise Igitega. Ikinezere nuko turi kumwe n'utwara urwo rukino mu Burundi. Haba ndabasavye kudufasha kugira habeho umugwi wo gusiganwa ku makinga ngaha Igitega. Gutyo mu mwaka uza hazobe impinduka. Kuko hari ishirahamwe canke umugwi bizokoroha gutunganya isiganwa. Une fédération ou un club de cyclisme, ça sera très facile de pouvoir organiser, mais aussi la participation pourra être améliorée. Muri urwo rugendo rw'amakinga rwateguwe n'ubuserukizi bw'ububirigi bwaciye bufatikanya n'ishirahamwe ry'urukino rw'amakinga mu Burundi hamwe n'intara ya Gitega, igipolisi, umuryango utabara imbabara Croix Rouge hamwe na Liquid. Amakuru yacu akaba ari no ngaho duciye tuyasozerera, ariko kuba dufatiye hagati mu nkundire mbanze ndabasubiriremwo ingingo nkuru zari ziyagize. Itunganywa rishasha ry'imigambi y'iterambere mu makomine rigiye gushigwaho rizotuma Uburundi butera imbere. Nayo kirazira kikazirirwa ko abunguruza abantu bakoresheje amabisi babasiga mu nzira atariho bari bategekanijwe kubasiga. Akabari nongaho duciye dusozerera ano makuru yacu y'uno musi. Reka ndabashimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana. Shimire bagenzanje bakoze ibishoboka byose kugira ngo ano makuru nkomanzi
kubandanya mukurikirana ibiganiro bica kumbonesha kuri yanyu BTV Burundi murakoze.